twebwe haba iryane mu matora kubera abantu benshi bazi yuko ubuzima babuzeye mu vyicaro mu gihugu, nivyo bazi. Ntatsinze ndapfuye, none ko buca dutora n'umuntu umwe gusa, murabona ko turi ngaha, aha hazovamwo umwe gusa, hari naho yoba ataje ngaha mbere, hari naho yoba ataje umwe. Ca wibaza gute ubwoko kubera umuntu uyu gusa, uyu umwe ngo ntakare jewe, bategeza kuba jewe, umutima ukaranduka, bategeza kuba jewe umwe. Abashinga amateka ntizopfa tutoye abashinga amateka bashika 1000, mugaturi miliyoni 12 zirenga, ugasanga imitima iri mu mutwe. Kubera iki? Aho gukora nguzurye wakoze, ushaka kurya uhembwe gusa bagukoze mu ntoki. Ibi byose ni vyigwa tuza turagerageza kuraba. None iyo hageze gutora umuderege mw'ishuri ko ntarabona, ngatwara simba umutima. N'ubu ndazi ko abanyeshuri muri ngaha murasimba umutima ngo tugira utore umuderege ngo karabaye. Muzi ko haje umwe aratorwa, karatowe n'uwo nyene, kubera ko twiga turagira ibibazo. Mwana mushobora vyose, wenye n'urukundo, nyene impuhwe n'ikigongwe, we wakunze Burundi n'abarundi, n'ubu ukaba uvyagiye hagati yacu, nohezagirwe imyaka n'imyaka. Ufata ivyicaro, ya n'ivyubahiro mwese mukoraniye ngaha, baba abajejwe inzego nkuru z'igihugu, abajejwe ibisata bitandukanye mu buzima bw'igihugu, abajejwe imigambwe n'amashirahamwe atandukanye y'abihereye Imana canke iterambere, mwese bene gihugu, umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye. Tugira amahoro, tugira amahoro, sindabumva, tugira amahoro, tugira amahoro, sanga amahoro, ubumwe, iterambere n'ubutungane mu gihugu cacu. Turamukanije amahoro kubera tutaherukana, twari dukumburanye. Nari mwantumye iyo nja kubaserukira, mfata urugendo rero naje nari nkumbuye gusubira kuja hamwe n'abarundi. Navuye ngaha mfata urugendo ruja Brazzaville mu gihugu ca Congo, ncambandaniriza ko ngenda mu gihugu ca Turikiya, mbandaniza ko ngenda mu gihugu ca Burkina Faso. None agarutse ejo, ndanezerewe kubona turi kumwe namwe uyu munsi. Gufata ingendo ni Imana ibigumije, kandi ndabashimira cyane mwebwe abarundi mwese, kuko muradusengera cyane tukagira amagara meza. Bafashe urugendo nk'ubwo, uno munsi naba ndiko ndagoyagoya, none numva mfise amagara meza. Mwarakoze kuguma mudusengera. Nene aka kanya kandi nakaryo ko gukengurukira Imana. Turiko turaba uko turi ngaha, tukibuka mu 2005 tukija mu matora ya mbere inyuma yari yapfuvye mu 1993. Muravye ingene imitima ubimeze, siko yari imeze mu 2005, ndetse n'ingene dusa ku mubiri siko twasa. Nari ndiko ndaraba aba bapfasoni bariko baratwigina, ndaraba ingene bambaye uduhuzu twiza bashajije cyane. Mu 2005 abantu basa neza kurya twabona.
twari twarahombaguritse, none ubu turabantu uduhuzu dusa, umubiri mwiza, ndetse mu 2005 nta n'umuverema yemera gutamba atambira bene gihugu. None ibintu byarahindutse, twaja mu matora abanyamigambwe umutima uri mu mutwe, nk'ubu wabusanga imitima iri hejuru. None ndaba ingene uno munsi dutekanye, mwene iki kiringo wasanga mu migambwe bariko bararyana ngo ninda zo mukandida, none ubu mu migambwe yaratekanye. Ibyo byose ni ibimenyetso yuko Imana iriko irakora muri iki gihugu cyacu, tuyikomera amashyi. None rero kubw'ivyo twaje twese ngaha kuri iki kibuga kugira ngo dutanguze icese inyigisho zijanye no kwitegurira amatora, na cane cane itora ry'umukuru w'igihugu ritegekanijwe mu mwaka uza 2027. Ariko ndiyumvira mbega aho twaherereye twiga inyigisho zijanye no kwitegurira amatora ntituramenya. Nasanze hariho n'ubundi abo buca biga ingene batora, kuko mu mwaka uheze hariho abari bafise imyaka 17 batari bwagere gutora, none ubu bageze. Abo rero barakeneye nabo nyene kwigishwa ingene botora n'ingene bitegurira amatora. Izi nyigisho rero nivyo nibo kwiga bonyene zizohabwa abenegihugu bose muri rusangi, ariko cyane cyane hari imigwi itandukanye igize igihugu cy'u Burundi, nibo bategerezwa kwiga kugira ngo bategurwe kandi bitegure kuzokwitaba iryo tora ry'umukuru w'igihugu atanumwe akumiriwe. Kubona rero mwaje munganuku ni ikimenyetso kuri twebwe cerekana agaciro umwenegihugu mu Burundi aha demokarasi muri iki gihugu cacu. Amatora n'uburyo abenegihugu bahitamwo abayobozi babo atagahato katagitsure, bakitiramwo uwo babona azobagirira akamaro, baravye imigambi yiwe ashira imbere. Amatora twavuga yuko ariyo nkingi ya demokarasi n'ubutegetsi bwubahiriza amategeko, kuko atuma habaho ukubisikanya ubutegetsi kandi mu mahoro, nk'uko biri mu ibwirizwa shingiro rigenga igihugu cacu. Intwaro ya Repubulika y'u Burundi ikomoka ku benegihugu, nibo bayishinga kandi nibo iharanira. Mu ngingo y'indwi y'iryo bwirizwa shingiro nyene niyo itomora ko abenegihugu ari bo soko ry'ubutegetsi mu gihugu, nibo bitorera ababaserukira ngo barangure amabanga y'intwaro, canke bakifatira bo nyene ingingo zizorongora igihugu biciye mu matora. Abenegihugu rero nibo soko vya vyose, kandi abenegihugu iyo tuvuze abenegihugu hariho abazi ngo n'abatari mu nzego z'igihugu. Na jewe ndi umwenegihugu, umusitanteri ni umwenegihugu, umushikiranganji ni umwenegihugu, umushingamateka ni umwenegihugu. Twese rero abenegihugu ni twebwe turi isoko ry'ubutegetsi mu gihugu. Kuba isoko rero ni ukuvuga yuko ni twebwe dushiraho inzego twifuza ko zoturongora.
tumaze iminsi tuza turaganira n'abantu hirya no hino. Hariho abantu bavuga ngo nta kamaro ko kurirwa turaja mu matora. Nasanze babivugamwo ku mvo zibiri. Bamwe bavuga ngo none ngo twirirwa turaja mu matora gute, ngo kandi ngo bavuga yuko uzotsinda tumuzi, ngo twirirwa turaja mu matora kubera iki, ngo kandi ngo yamaze kumenyekana. Iyo hageze ihiganwa nta mugwi n'umwe mu nkino utavuga ko uzotsinda, ndetse n'uwama utahana igikombe ubwo muvuga uti nije uzotahana igikombe, muga abandi ntibaca bahera guhiganwa ngo nuko hariho umugwi uzotahana igikombe, ahandi ho umukino ntuba wabaye. Hariho abandi bavuga bati nitwota umwanya. Nivyo abo babivuga baba babonye ibihugu bitigera bija mu matora. Hari ibihugu bitigera bija mu matora kandi muzosanga biteye imbere, babayeho neza, nta njyane usanga bafise. Abenegihugu nibo bitorera bonyene ingene igihugu cabo corongorwa. Hari n'abandi rero bavuga ngo sinoyajamwo nzotsindwa, ngo ndazi yuko ngo hari n'abavuga ngo bazoyiba. Naganda yuko amatora ni igikorwa ca twese kandi dutegerezwa gucungera uko bigenda kose. Nico gituma rero atanumwe higimanga iyo hageze igikorwa c'amatora, kuko niyo nzira twebwe abarundi twitoreye. Ayo matora rero ategerezwa kugirwa ku biringo bizwi mu mwidegenzo kandi hubahirijwe amategeko, ku buryo abatora bose bashobora kwitorera ababaserukira, bose bagafatwa kumwe atawimiriwe, kandi byose bigakorwa ku mugaragaro, bigatuma hashobora kuba ihiganwa ribereye mu vya politiki. Amatora si igikorwa gisanzwe, n'umwanya uhambaye aho abenegihugu baronka akaryo ko gutanga iciyumviro cabo kiri ku mutima, duciye mu kwitorera, na cane cane gutora ingene igihugu corongorwa n'abakirongora. Igikorwa nk'ico rero kirasaba ko aberwa n'amatora bamenya akamaro kayo mu buzima bw'igihugu no mu gukomeza intwaro ya demokarasi. Amatora rero tuvyumve neza, si amatora ya seni, n'amatora y'igihugu. Umugwi wigenga ari ujejwe guhagarikira amatora n'umugwi w'ubuhinga, n'umugwi w'abahinga, ariko umwe wese arajejwe gukurikirana ivy'amatora. Nico gituma ubutovye amatora, abatobeye Uburundi bwose, abatobeye abenegihugu, muvyumve neza, umuntu atovye amatora nk'abatobeye seni, abatobeye igihugu. Nico gituma umwenegihugu wese afise uburenganzira bwo guhagararira amatora, akaraba neza ko byose bigenda biri ku rutonde. Duhiriwe duhishije hano mu Burundi, iyo dutoye dutorera aho nyene, tugaharurira aho nyene, kandi tugaharura ku mugaragaro, hakaba icegeranyo, abaserukira bitoza bahagenda mbere bagifise. Ivyo yerekana yuko ari amatora koko aba ku mugaragaro. Bavukanye, izi nyigisho turamutse rutanguza uno munsi, mumenye ko zifise akamaro mu itunganywa ry'amatora no mu gukomeza intwaro ya demokarasi. Mu nyigisho z'uno munsi cane cane nagomba yuko dushimikira ku ntambamyi zikunda kwibonekeza mu bihe vy'amatora,
kugira ngo umwe wese agire umwitwarariko izo ntambamyi ntizize zisubire kudushikira. Ngo igiti ntigikora mu maso kabiri, kandi ngo umuntu akubeshe ubwa mbere ukemera ugahendwa, ikosa riba ari uwaguhenze. Aguhenze ubugira kabiri ukemera ukazananya abahururu, ikosa riba riri kuwaguhenze. Mugaguhenze ubugira gatatu ukavyemera ukazananya abahururu, ikosa riba ari wewe. Nta muntu ahendwa gatatu ngo bikunde, ikosa riba ari wewe. Nico gituma rero ari vyiza ko tuzacaraba intambamyi. Intambamyi ya mbere yakunda gushika mu gubu ntishika, ni intambamyi yari ijanye n'amahoro n'umutekano. Ngo nta usomera induru ivuga, ndetse nta kintu na kimwe gishobora gukorwa hari induru. Amahoro rero iyo nkingi ya byose. Mu gikorwa cerekeye amatora hoho umutekano urakenewe cyane. Aho rero turavuga umutekano mu gihugu ndetse n'umutekano mu mitima y'abantu. Iyo twimirije amatora murazi ko hakunda kuba ibihuha byinshi, ivyo navyo birahungabanya imitima y'abantu, ugasanga imitima iri mu kirere. Muravyibuka nko mu kahise amatora yegereje, waza wumva ngo hariho abantu bakurana amenyo, ukabona abantu barahungabanye, ngo hariho ngo abaterana agashinge abantu bagahungabana, ngo hariho ngo barukoti. Ivyo byose ugasanga ababizana no kugira ngo bahungabanye imitima, bahubisha abantu. No muri iyi minsi ntiyarahera iminsi myinshi, hariho umurundi yiyita imbwa. Mbere iyo mbwa yarihaye n'ibara ngo iratukura. Yabaye acumva yuko hagira hategurwa amatora, mugo urumva ni imbwa nyene nta kundi. Umuntu arinza yiyita imbwa akiha n'ibara, abari imbwa ndibaza hatawe umukurikira. Niwe yacavuga ngo urumva ikiranga mw'isi c'amatora ngo kigira gihinduke muragabe, ngo amatora yahora mu kwa gatanu, ngo none duperereje ngo amatora ngo azoba mu kwa mbere cyangwa mu kwa kabiri. Rero mwumva ko nko kwari kugira hahamura abantu. Iyo mbere n'umuntu nk'ivyo bijako nuko atawukurikira umuntu nk'uwo nyene, ntawe mukurikira. Umuntu arinze yiyita imbwa burya akaba karabaye. Ariko murumva ko uduhuha twumwe n'utwo duhahamura abantu bakunda kutuvuga. Ariko reka mbonereho no kubibutsa ko amatora mu bisanzwe bwiza shingiro riravuga yuko ikiringo cy'umukuru w'igihugu gitangura umunsi arahiriyeko, kandi gihera uwo munsi nyene. Hariho abantu bari baramenyereye yuko umukuru w'igihugu yahora arahira mu kwezi k'umunani, hanyuma murazi ko twahuye n'ivyago, umukuru w'igihugu akarahira mu kwezi kwa gatandatu. Dutegereza kwiha ikiringo cyo kugira ngo amatora ashobora gushika hakababanganya, cyane ntagiye ukwiza bya bice 50%. Ico gihe barasubira mu matora gushika barose ubu wa mbere. Murumva rero iyo habaye inshuro zibiri z'amatora bidusaba n'imiburiburi umwanya muremure. Nico gituma mwama mubona dutunganya amatora kare kugira ngo bishitse ntituze tubura umwanya wo gutunganya amatora, kuko dutegereza guma turaba wa munsi umukuru w'igihugu yarahirirako, niwo munsi uwundi arahirirako amatora aheze. Vyumvikana yuko rero ikirangaminsi gikurikirana ingene ibihera bimeze. Ntaryo rero uzohava beshuza umugwi seni uriko uragira ikirangaminsi c'amatora ngo ave yibaza ngo bahuvye.
intambamyi igira kabiri ikunda gushika ni intambamyi zijanye n'uburyo. Kera mu Burundi ngira ngo cyo byagenda nabi, kugira ngo tugire amatora hategereza kuba abantu baduha amahera y'amatora, hategereza kuba abantu baduha imfashanyo, twarinda gusaba. Umuntu rero amaze kuba ari wagutunga mu rugo rwawe, nawe ntabura agatego aza gushira muri urwo rugo. Hajya mukazobona umugabo w'inyuma ari bavuga ati nzokubungabungira abana, muze mumenye yuko atabuze inyungu arondera. Kare rero niko vyari bimeze. Tumenye ko amatora na y'abarundi, se y'abanyamahanga, na y'abarundi nibitwega twebwe nyene. Amahera rero akora mu matora ni twebwe nyene dutegereza kuyironderera. Ariko hariho ico ngira mvuge muze kugisigara muracinovora. Burya mu bisanzwe naragiye ndarimbura nsanga umutumba wose niwo uriko aho batorera, ico twita centre yo gutoreramo umutumba wose. Jere ivyo maze kubiraba vyatumye niyumvira, burya abantu bo ku mutumba ko bazinanye bose, tuvugishije ukuri amatora yo dutwara amahera ngahe ko dutorera ku mitumba iwacu? Nitwiyumvire, amatora yo dutwara amahera ngahe ku mutumba iwacu? Turazinanye twese kandi mu mitumba dusanzwe dutora. Nanje akarorero, hariho umugambwe urimwo abanywanyi benshi, umugambwe CNDD-FDD utunganya amatora kuva ku nzu 10 gushika mu gihugu cose. Twobaza abarondera umugambwe CNDD-FDD twosanga bakoresha amahera ngahe kugira ngo batore izo nzego zose? Hariho n'ikindi maze kubona, mwishure ko dutora abaderege dukoresha amahera ngahe? Tukarira ngo dukeneye amahera y'amatora kandi amatora abera ku mutumba wacu. Turazinanye. Burya ku mutumba hari miliyoni 5 tworondera kugira twigirire amatora iwacu. Wewe tuzi uyitoza, abitoza ahubwo nibo bakenera amahera menshi kuko bo bazunguruka igihugu cyose biyamamaza. Abo barakenera amahera menshi, mugahageze gutora twe dutorera ku mutumba. Hitoje Miburo na Karaveri, hakitoza na Minani. Ku mutumba aba yaraje kwiyamamaza twatumuzi, noye tugiye gutora ikigoye ni giki? Amatora tuyatunganije ku mutumba. Yako ndakabahaye kugira mugwe mwiyumvira. Kubera iki ndavyiyumvira uko? Ubuje niyumvira imbona kazoza, sinkibona ibintu biri ngaha. Niyumvira imbona kazoza. Mu minsi heze twarasuzumye turaba ibijanye n'inyigisho mu mashure n'indero mu mashure, dusanga vyaratitutse. Turiko turabiraba neza dusanga cyagiye hari amashure y'indaro. Kijya gihe hari hakarusho mu nyigisho n'indero mu mashure, ndetse turanaheruka no gusuzuma turi kumwe n'abantu nova ko ari bihangaje mu bijanye no gutunganya ivy'inyigisho mu mashure b'abarundi bakorera hanze. Twarabiravye neza dusanga koko amashure tugize amashure y'indaro byo bari vyiza. Nabajije umukuru w'umugwi ujaye gutegura amatora seni, hanyuma ambwira ngo amahera ategekanijwe ngo habaye gusa gutora rimwe tudatoye kabiri ni miliyaridi zirenga 80. Nsasanga izo miliyaridi 80 twoshobora kubaka mu komine yose indaro y'abanyeshuri kuri lycée communale. Twoshobora ayo mahera tukayubakisha indaro kw'ikomine, ayo mahera yose miliyaridi 80. Mugabo yo tuyajanye ku matora bera ku mutumba.
turayajanye. None nk'ubu iyo twogira twese ko turi umutima n'inama turi kumwe turavuga tuti ku mutumba niho dutorera nta mahera menshi akenewe, tugaca dufata ayo mahera twari kujana mu matora tukubaka indaro y'abanyeshuri komine yose ikaronka nk'indaro y'abanyeshuri 1000. Nta kintu co kwiyungura muri kazoza k'Uburundi co kwiyungura. Dukwiye kuza turiyumvira. Je nasubije amaso inyuma ndaraba ibihugu biteye imbere kuko ubu dukorera ku mbona kazoza turariyo tuja. Ibihugu byose byateye imbere nasanze ari ibihugu bitirirwa birazembagira iminsi yose. Genda murabe igihe ibihugu byose cyora ko biteye imbere byatereye imbere kera na demokarasi ntari bwazo harabami. Ni murabe no muri Afrika igihugu batirirwa barahindagura inzego uko bwije nico muza gusanga giteye imbere. Mushaka murabe haba mu karere wacu musaga kiriko kiratera imbere, mushaka murabe haba i Buraya habe hariya muri Aziya nivyo bihugu bitera imbere. Gufata ayo mahera jewe ndayikenereye murumva nk'ubu mu mashure nimwumvira ibitabo biri mu miliyaridi 80 ingene bingana muvyiyumvire. Mugabo handakazanye kugira ngo mukinovore. Erega iki gihe ni kinyigisho gereza amatora. None amatora ntidushoboye kwitunganiriza ku mutumba, nta n'uwo kwiba kubera turazinanye, nta wotora kabiri turazinanye. Hariho igihugu nagiyemwo nsanga amatora asigaje ukwezi baca bajana rijya sandugu kw'ikomine. Umuntu azi ko atazoba ari hari agiye yifata urugendo hasigaye kwezi amatora abe agenda atoya agaca yigira ubundi agatora akigira. Kubera iki? Ivyo byo kwiba amatora ntazoba ntibikirimwo. Ico gihugu ngo amatora yaraheze nk'urazabumva haheze nk'amezi 3 bagije ngo bwa bundi hatsinze mbe. Kubera iki? Twebwe haba injyane mu matora kubera abantu benshi bazi yuko ubuzima babuzeye mu vyicaro mu gihugu. Nivyo bazi. Ntatsinze ndapfuye. None ko buca dutora n'umuntu umwe gusa. Murabona ko turi ngaha. Aha hazovamwo umwe gusa. Hari naho yo bataje ngaha mbere. Hari naho yo bataje. Umwe sawibaza guta ubwoko kubera umuntu gusa uyu umwe ngo ntakarejewe bategeza kuba jewe umutima ukaranduka bategeza kuba jewe umwe. Abashinga amateka ntizopfa tutoye abashinga amateka bashika 1000 mugaturi miliyoni 12 zirenga ugasanga imitima iri mu mutwe. Kubera iki? Aho gukora nguzurye wakoze ushaka kurya uhembwe gusa bagukoze mu ntoki. Ibi byose ni vyigwa tuza turagerageza kuraba. None iyo hageze gutora umuderege mu ishuri ko ntarabona ugatwara simba umutima n'ubu ndazi ko abanyeshuri muri ngaha murasimba umutima ngo tujya gutora umuderege ngo karabaye. Muzi ko haje umwe aratorwa karatowe n'uwo nyene kubera ko twiga turagira ibibazo. Batose y'abarundi n'abanyamahanga ngo abanyamahanga bonganya n'abanyamahanga ngo bategeza kuyemeza. Ninde yakubwiye ko batora y'abarundi yemezwa n'abanyamahanga? Yemezwa n'abarundi nyene. Muga kubera twamenyereye umukoroni ko ntabona abafaransa barabatumira ngo nimuze kugira observation y'amatora gaye ntibarigera babatumira. Twegumenga twigiye amatora iwacu dutegerezwa oni yemere. None oni iyase twebwe abarundi tuyemera ingorane n'izi ingorane ziri hehe? Ntituraberera amahanga twe turaba abarundi. Hari ibihugu bitiganije mu matora ko mbona muri oni duhurirayo kandi batigera baja mu matora. Hari ibihugu badaharura ibingo ko nama mbona duhurira muri oni mugabo kazibona urumva ngo tutagize uko ngo abacundi ntibazovyemera. Ahubwo vuga uti abarundi ntibazovyemera kuko niza abarundi amatora
niko kwikukira nyakuri nayiwacu nikeze tuyemeza hari ivyo twemeye nta numwe ashobora kwibeshuza n'ingene igihugu gitwagwa kandi abarundi nzoga baterura je murambaza mbega umunyamahanga afise uburenganzira bwo gusuzuma amategeko y'Uburundi ko igihugu cyose citora amategeko ajanye n'ingene kibayeho ukazanga umunyamahanga biguriza shingiro ryanye ari abakwitwa igiwacu nari igiwabo ari abantu mwanza mbona ngo ngiye kwitwara ngo mu muryango w'ibihugu bya Afurika y'Ubuseruko ngaca ndabaza ntimbaje bacamanza barashobora kuza kugira interpretation ya code penale y'Uburundi canke code civile nta burenganzira bifitiye tureke kuraba amahanga niturabe twebwe nyene abarundi amatora nico kimenyetso cerekana ko twebwe ari ivy'abarundi itusubire rero kuza turakora nkurumva ngo bambonye bakubonye n'ivy'iwawe vuga utabene igihugu bambonye ibyo nyine vy'amategeko n'ibindi bikunda gutera intambamyi amategeko murazi ko nta rukino rutagira amategeko naho bitaba byanditse amategeko ariho bavuze ko amatora atangura 12 mu gitondo ni 12 mu gitondo bavuze ko arangira ku mugoroba 12 arangira 12 wowe wacere ukazi mu 12 nubanza wareza amategeko muhora mubona no mu rukino rw'umupira w'amaguru horoje hari abaja ku ruhande basobahanwa tumenye gukurikiza amategeko mu bijanye n'amatora kuko ata discipline ihari irikunda muramunda abantu bizindukira bagatora bagaca bigira gukora mu nyakaza ngo mbe ntibirahera ngo garuke kurabigende baharura barizindukira burya tuzindutse neza sinavuze ko amatora abera ku mutumba none ku mutumba ni birometero bingahe twoshobora kuba saa sita twese twahejeje gutora umutumwa akazize icegeranyo bagaca barungika kw'izone zone agateranya agaca arungika ivya zone izone nazo zishitse mw'ikomini komini igateranya igacurungika mu ntara bagateranya intara uko ari 5 mukaza mubona twarihejeje vyose nta kintu kigoye kirimo reka rero tureke kwishiramwo intsinga tureke kwiboha mu mitima ngo amatora araje tubikore n'umutima wugurutse uri mu rukundo kuko twe twikenereye yuko igihugu cyacu kiranganya urugendo rura ku iterambere nta gikorwa rero kitagira amategeko aha rero ncanyakara cyane cyane abanyamigambwe kubera nibo bakinyi bakuru mu gukina rero hariho amayeri abantu bagira amayeri bavuga na kajede ngo guhinyanyura abanyamigambwe bumve yuko amategeko y'urukino ateza kubahirizwa kandi abakinyi ntibaca bankana kuko twese turiko turondera igihugu ayo mategeko aturaba twese atanumwe avuyemwo rero twese twumve yuko mu rukino twokurikiza amategeko atakuyaca ku ruhande umugwiseni rero burya ujejwe kuraba urenga amategeko ukamufatira ingingo njyaho mwaravyumvise ari umumenyeshamakuru yambwiye ngo abantu ngaha amatora aheze ngo baridoga ngo none ngo babona yuko umugwiseni ngo wari ukwiye ngo baranze umeni ngo kandi wari ukwiye ngo na vara namwishuye nti abaranze umeni barahari umugwiseni ni umuhagarikizi w'urukino rw'amatora abaranze umeni baruzuye ubwa mbere hariho ubuserukira abitoza ubuserukira uwitoje ku kazi k'amatora ubwa kabiri hariho abantu bitwa inderetsi ataho begamiye ubwa gatatu hariho umenyeshamakuru iyo vare bavuga n'ibimenyeshamakuru abo bantu bose rero iyo babonye ikosa ribaye hariko habera amatora baca bamanika idarapo murazi umeni abonye ikosa si wavuza ifirimbi uwaduza idarapo arubitwa agaca bibona
murambona rero ku kazi k'amatora habaye ikosa baca barivuga ku radio kuko amaradiyo yose arayagiye hamwe, hanyuma mu gusanya kumufisa akaradiyo ugatumura ngo vyagenze gute, bakavugiye vyagenze aho ca mugira uku, ivyo nibihora biba. Nico gituma no mw'isuzuma ry'amatora mu 2025 twavuze tuti turabe amakosa yoba yarabaye ntazasubire. Ico gihe twavanye dusezeranye abanyamigambo bavyibuka na muri societe civile bavyibuka, twavuze tuti uzobona ikosa ribaye arivuga aho nyene, kubera iki barindirira kuraba ivyavuye mu matora kugira bavuge amakosa yabaye. Uribonye rivuge, utazorivugira ngaho yaribonye ntazahengera hageze kuvuga ivyavuye mu matora ngo avuge ngo harabaye ikosa, kiretse avuga ati mwamperanirije nabi. Iyo bavuze ibyavuye mu matora mu bisanzwe wowe urateranya ukavuga uti je mwamperanirije nabi muri iyi komine na Rosaya, muri iyi Ndonkaya mperanirije je Mbonaya, bagaca gusubiramwo bagasubira guteranya. Muga kuvuga ngo hariho watoreye uwundi kandi warabibonye ntuce urivuga, ubu uri umugizi wa nabi nawe, ubu uri intovyi. Mu matora 2025 hariho abantu bavuze ngo amakosa yabaye ku tuzu tw'amatora, ndababajije ntimbwira hariho kugira ngo bitohoze, ntibigeze bambwira gushika n'uno munsi. Hariho naho bambwiye ngo amatora ngo yatanguye ngo saa 10, hariho umugume wabivuze ngo ahantu ngo amatora yatanguye saa 10 ngo 12 ngo amasanduku yari yuzuye ngo ku buryo abatora bataronka aho bashira amakarata y'amatora. Ndababaza ntimbwira hariho kugira ngo je ngiritohoza gushika kuri iyi saha ntibarigera bahambira, vyerekana ko baba abantu bashaka gusambura igihugu, bashaka gutanga uruhagarara mu gihugu ku binyoma. Ivyo navyo nyene tuvyigirwe n'abantu bazohamwe, abantu bashaka gutera uruhagarara mu gihugu kubera kubesha. Wavuze ko uzoja kuba inderetsi, vuga ukuri ureke kubesha. Ngo jewe ngo kubera rero ngo bavuga ko tawunegamiye ngo reka mbeshe igihugu kije mu mudugararo ngo amatora yagenze nabi kandi yagenze neza. Umuntu azobona ahantu habaye agakosa na gatoyi amaradiyo ntari naca bivuga ubwo nyene kugira ngo tubitorere umuti ubwo nyene. None abahejeje kuvuga amajwi tuzoza kubitorera umuti gute? Uwo muntu abivuze abari umugizi wa nabi arashaka gusambura. Ibi ndabibwiye cyane cyane aba observatori mu bamuhari kuko ni mwebwe baranzi meni, ni mwebwe muca mubwira seni muti bimeze uku tubihindure turangire tubikosora. Mwebwe muri mu mashirahamwe yigenga muvuga ko mudaharanira ivyicaro vya politiki, mugabo se ndabona uwongira minisitiri ngo yankega ngo ntibaharanire ivyicaro, uramugira deje ndawe ko atemera. Reka hajya abaciye ku ruhande gusa, nta umurundi wese arafise uburenganzira bwo kuja mu nzego z'igihugu. Mugabo ushatse uravuga uti jesi nzoza guhiganwa, bazombona ubutwari bwanje, bazongena mu mabanga y'ivyo ushoboye. Mugabo iyo wemeye rero kuba indongozi yiyemeze. Rero nagira nsabe abantu b'inderetse mu matora mubimvuga kuri, kuko niyo abanyepolitiki babahaririye mwebwe ni mwebwe muca mufasha seni mu guca urubanza. Nimuze rero kuvuga ngo tuzorucira mu gihugu hariya, nimubanze mu rucira aho habera amatora, kuko rubanza rw'itongo ruciribwa kw'itongo nyene. Muvuga muti ku mutumba uyu amatora yagenze nabi uku tuyakosore, erega yagenze nabi turashobora no kuyahagarika tukayasubiramwo. Mugabo uvuga hariho nsabe rero abantu bazoba barabuze amatora, mwe muragira ikintu kimeze nka tablo ku mabiro yose, observation ico mwabonye ico mubonye muca mukivuga ngaho uti naha. Kandi rero nagira ndabwire seni nabwiye ko muhagarikizi w'urukino mugurukino n'urw'igihugu, haje umushikiranganji w'intwaro yo hagati niwe ajejwe amatora kw'izina ry'igihugu, niwe abijejwe, niwe ajejwe igisata kuri amatora. Seni nawe n'umuhinga tugenda kugira ngo agende guhagarikira urukino. Nico gituma aba mu muganga atari mu mugambwe, ko niwe dukeneye n'umuntu ahagaze neza nk'umuntu w'umuhagarikizi w'urukino. Nahantu kuza turiga gato gato.
ibyo bijyanye n'intambamyi duhora tubona ijyanye no guhagarikira nyine icyo gikorwa. Nicyo gituma nguma asubiramwo umurundi wese abahagarariye amatora kuko nayiwe. Iyindi ntambamyi nabonye ni y'abantu bigora ko bemera ibyavuye mu matora. Hariho abo bigora kabisa, nk'ubu bamaze no kwitegura ngira ngo n'itangazo azaba yaramaze kuryandika. Hariho nk'ubu bamaze no kwandika itangazo azosohora, kubera mu mutwe we biramugora kwakira imbuto ivuye mu byo yarimye. Hariho umugambi umwe yigeze uvuga ngo byageze nabi ntihehe ngo hose ni sawa, ntiturabaha iwanyu nyene bigahaza, turabaha iwanyu nyene mbwire byageze ngo hose mbwira iwanyu kuko niho watoreye nawe, kubera kuza kuvuga ahandi kandi aho iwanyu utavuze kuvuze hose. Ndababwira ntiwewe na mwene wanyu wenyine ntiyagutoye, mwene wabo wavukana nje ndabizi ko atamutoye, mugakavuga ngo batwengeze nabi. Hari n'abandi bavuze ngo no ngo urumva ngo none jewe ngo muri komite y'umugambwe ngo dufise abantu ngo 15 ngo none n'abatwarose amajwi 4 ngo none ngo yandi 11 ryagiyehe. Nidakubwiye umwe wese atora uwabona afise ku mutima. Abanywanyi bawe barashobora gutora uwundi muntu kubera iki? Wowe wazanye umukandida mubi, urashobora kubura umugambwe ufise abanywanyi benshi ugacuza n'umukandida mubi, yo nta kibabuza ko bitorera ahandi. Kandi nagira mbwira abanyamigambwe yuko bajya abanywanyi samahera ufise mu mufuko wawe uvuga ngo baranyivye, uza wumva umunyamugambwe ngo baranyivye abantu ngo banyivye abanywanyi. Nindakubwiye ko bajya ari intama wowe ufise. Hariho abazi ngo n'ugukwavu atungiye mu nzu, bajya abanywanyi n'abantu hageze gutoratora hashaka. N'umugambi uri ku butegetsi ufise abanywanyi benshi ukaza n'umukandida mubi muzotsindwa. Abivuze mukazoza n'umukandida mubi uwo baranka kumutora neza. Je ndibuka umushingamateka umwe yase kujana umuntu yagize isanganya kwa muganga, baramuhagaritse amubwira bati dutabare duhitanirize uyu muntu kwa muganga. Atababwira ngo nirabwiye ko imodoka yagarutse habaniha. Baciye bavuga bati uyu tukazosubira kumubona kuri liste ntituzoza gutora, tuzoca dusiba. Nico gituma abanyamigambwe genda mwitonde, uzane umukandida ubona avuye hasi n'abantu bazoca bakoma amashi. Ukazoza n'uwo uwo bazobona akavuga ngo yuu bakazomera umenye kwaheri. Birabaho nyakwigendera sogokuru niwe yahora bivuga ati none uzanye nk'umuntu yitwa Gihuna wese rukira abantu ahora akavuga. None niwazanye impumyi arombora abandi ntibazoyitora. Abanyamigambwe mwe muvyumva, uwoje utagira umukandida reka ntacyo bitwaye. Ubuzi wawe mu mugambi wawe ukavuga uti jewe simbona uwo noshira imbere ngo bamwakire. Wikikubuza gushigikira uwundi mukandida azo mu wundi mugambwe. Ntiriyabuze mwende mubonye umugambi warondera ukavuga uti jewe wanje simbona umuntu noshira imbere y'abarundi. Wikikubuze kuca uvuga uti reka twishigikire urya mu wundi mugambwe. Mu mategeko birimwo imigambwe yose irashobora kuvuga iti twebwe duhundaye kuri uyu mukandida, twese birashoboka. Umugambwe wose n'ugenda urondera umukandida hanyuma abarundi bamwigeko. Kwemera nk'intayishize rero n'ikintu cya mbere gikomeye, kuko iyo urimwe iminsi yose uvuga uti nzokwakira ivyeze. Nico gituma nsaba ko ata murundi yosira amatora. Usize amatora abandi baragutorera kandi baragutorera ikigaba. Nico turabaje kuko bagutorera utashaka. Iyo wamushaka uba waje gutora kandi rero uratoye aragutwara naho utamutorega. Gusiba gutora burya wenyine urabimye amahirwe
hariho abantu basira gutora kubera ubugaba gusa. Genda ufume uvuga uti ndamwase, reka navyo biremewe, ukagera ukavuga uti ndagiye muga urusi ndagutora, muga gusiba ubuvuze igihugu rikiro indongozi. Hariho abantu basivye gutora n'impaka, sinababikiranga kuko biramaramaje. Ishengero gitora Temwe de Jehova ngo ntituja gutora. Hanyuma jewe ndababaza none abarundi twese twosiba kuja gutora, twese ntagiye n'umwe aja gutora, none igihugu kizorongorwa nande? Ngo nivyo gushaka bizaba bishitse. Mushaka igihugu c'imehesa. Caravuga nti abantu rero hange ntibariko bakorera Imana. Imana umutegetsi Imana yishiriyeho ubutegetsi bw'igihugu. Mbwira igenda wacu urwanya mu butegetsi bw'igihugu ntibubeho, ugacuba buri gukorera Imana. Barabimbiye neza ngo ngo bizabibaye neza rero, ngo icyifuzo kizakigenze neza, Imana izokiganza. Imana iganza iciye ku bantu. Nico gituma ndabasabe aho muri mu kibano muhanurane muri izi nyigisho z'amatora, hanurana mwese kugira ngo ntagire n'umwe azosubira kuja mu matora, kuko wase kugenda wiyaca uburenganzira mugabo utumye wenyene uzokwamana agahinda. Iyo batoye ubudashaka uzokwamana agahinda, n'ahandi uvuga ngo wese nkwemera. Hariho uwanyandikiye ubutumwa muri WhatsApp avuga ngo jewe ntacyo maze, nzaramubwira ntiwatomboye noneho ngira ntupfe ko ndi kuko amatora wucaba ingo witoze wowe ukimaze, ngo witoze wowe ukimaze, ngo cyenze ntacyo nojamwo. Reka rero wowe wankabyigire urumva rase kuza kwitoza mugo urutowe ngo sinkwemera, n'igihugu cawe utacemera mu bisanzwe. Dusabe yuko ata muntu n'umwe yosiba amatora, kandi ntagire umaramara ngo noza mu matora ngo notsindwaga, navyo rero ntagire umaramara. Hariho abantu babonye ngo kwitoza ngo amahera ni menshi ngutanga amwe y'ingwate, mugabo ntibaharuye ajya amadiyete ndovote ry'amakarata baguze kugira ngo utorwe agurwa ngahe? Agurwa ubusa kurajya amahera y'ingwate wazanye. None uze gutesha umwanya igihugu, emero yatange kuko niwaronka amajwi menshi bazoya gusubiza. Wagiye nawe kusondeka reka ajya amahera baguze amakarata basubika ureko na dukeye. Wagiye kubesha ajya amahera wazanye niyacagura ajya amakarata basubika igihugu cigarutse na dukeye kuko wagiye kubafyinisha. Baza gutanga amahera ataco bariko barayatangira. Ntagire rero uvuga ngo urumva baraza kwitoza gukora ajya amahera, ajya n'ingwati warose amajwi meza barayagusubiza. Ubonye rero atamajwi uzoronka isi iri rutora abandi. Ariko rero mumenye yuko kwitoza naho utsindwa ntuzuvuge ngo ndamaramaye, igihugu kiguma ari cya kindi nyene. Ahubwo akantu narakavuze igihe duheruka muri ca gisabisho inama nshingamateka y'abemeza amateka bateguye, niho naryohewe cane mbonye ikete umutumwa Paul yandikiye Timote. Niho yavuze ati ngo umuntu niyagomba ibanga ryo kuba umubwiriza azoba yipfuza igikorwa ciza cane. Namwe rero ngaho wifuza kuba umukuru w'igihugu aba yifuje igikorwa ciza cane, kuko umukuru ni iteka Imana iha umuntu, ngo azoba yifuje igikorwa ciza, ngo nico gituma ategereza kuba kuko ico gikorwa ciza niwo gishobora utari biga. Rero umutumwa Paul yaciye avuga abashaka kwitoza rero, abashaka kwitoza ndababwire ibintu vyiza kugira ube umubwiriza. Ubwa mbere abari umuntu azira akanenge, abakandida mutangurira mwiyumve abashaka kuba abakandida. Abashaka kuba abakandida bafise icifuzo ciza cane, mugabo bategereza kuba ari abantu bazira akanenge, bategereza kuba ari umugabo w'umugore umwe gusa. Mwavyumvise? Bamwe bafise abahabara ku ruhande
kuba umukandida burasokora cyane ibihebe bose ushyire ku ruhande. Ategereza kuba ari umugabo w'umugore umwe gusa, ategereza kuba ari umuntu amenya kwigerera, atagira umutima muke. Hariho abantu bafise ameru, utegereza kumenya kwigerera. Hariho abantu baza kuvumba inzoga babonye ari nyinshi agushikaho ashobora no kuzidaha. Utegereza kumenya kwigerera, uti naho ari nyinshi jewe nakwije ukigira. Hariho abantu babonye ahantu bariko barisereva, akabona ibinyama vy'inkoko, akabona iz'inka, iz'impene, byose ashaka kubikwiza ku isahani imwe karatabimara. Ategereza kuba ari umuntu azi kwigerera. Ngategereza kuba ari umuntu w'ubwitonzi. Umuntu w'ubwitonzi rero ntibyoroshe, mwumve abashaka kuba abakandida. Ngategereza kuba ari umuntu yikwije ubupfasoni. Arega asha nk'umuntu aborerwa akagenda atembagara mw'ibarabara aba yikwije ubupfasoni. Oya. Ngategereza kuba ari umuntu akunda kwakira neza abashitsi, akundana. Hari umuntu akundana, afise igishika, afite igishika abandi, ubu ntakwiye kumubwiriza. Ngategereza kuba ari umuntu azi kwigisha. Numva azi kwigisha akoze umukandida. Numva azi kwigisha akoze usaba ntangira umukandida. Ngategereza kuba ari umuntu azi kwigisha. Ngategereza ngo kutaba imborerwa cyangwa umusinzi. Bimwe na bimwe bize kuvuga. Ngategereza kuba afise impuhwe, ntagira amahane, ntagazwe n'umwina w'ivyisi. Nyabuze bace abari bafise umugambi bace batanga bati ndasokoye kabisa. Umuntu afise umwina w'ivyisi ntushobora kuja kumuha n'ikigega gati iyo bimara vyose. Hari igitabo nasomye c'uwitwa Voltaire. Igitabo ni igice cy'umuntu yitwa Zadigi. Niho rero bavuga ngo kuruhare rwa tentation bariko barondera umubwiriza. Hama rero baravuga bati ko bishaka rero umuntu azomenya kubungabunga itunga, reka tumucishe ahantu hari inzahabu, ibintu vyiza vyiza. Baca bacisha mu rugogwe, atanumwe ariko ararereka. Abo biyandikishije bose baca muri urwo rugogwe. Bati ico dushaka kuza gutamba neza. Bo bari bazi kuza gutamba neza. Uwa mbere ashikira inzahabu ashira mu mufuko, atora izindi ashira mu mufuko, uwundi aratora. Inzahabu nazo mwazi ziraremereye. Hageze gutamba gusimba biranka. Uwatanze neza nuwaciye mu nzahabu arazirengana ntiyigera yiha. Uwo niwe rero aba ari ukuri ntabafise umwina. No kandi ngategereza kuba ari umuntu ngo azi gutunganya urugo rwiwe no kuzigama abana biwe mu bugamburutsi no mu bupfasoni bwose. Iyo rero usanze abana ari utubandibandi ucumenya yuko umuvyeyi watowe umukandida. Ngategereza kuba azi gutunganya urugo rwiwe no kuzigama abana biwe mu bugamburutsi no mu bupfasoni. Gutora umuntu umurabira no ku bana biwe, ukamurabira ku rugo rwiwe. Ivyo tubisanga rero mw'ikete ya mbere umutumwa Paulo yandikiye Timote, ni ikigabane ca 3 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'indwi. Muze muhasome kugira ngo ushaka kuzoba umukandida abanze yiha amanota wenyene, ukabona wihaye 10 kw'icumi. Uzucuma ko abenegihugu bazoca baguha 8 kw'icumi, uza gutwara 80 kw'ijana. Umwe wese rero ni byiza kumenya kwisuzuma. Ivyo bintu bigenga umukandida nabitaba nkabandanya twava tugenda twavyibagiwe. Jewe inyigisho nariko ndigisha nababwira intambamyi dukunda guhura nazo kugira tuzitorere umuti. Je ndifuza yuko aya matora tugira tuje mu mwaka uza, iyo amatora atagira akanenge, abarundi bonyene bakayashima. Ntimuze muri abanyamahanga, muri abarundi. Tuyitegurire neza
duhanure ubu umukandida tubonye atawe tuvuge tuti ntiwirigura aja kugira forfe shikira abandi wewe ntuze tuhanurane tumve ko turi mu muryango twe turiko turondera uwutuja imbere gusa kandi abona iyo atujana tuzoba duhimbawe mu gihe twarose uwutuja imbere atwereka iyo tuja tutazimira kandi ashobora gutuma twese twitaba amatora ntagire n'umwe asiba. None nk'ubu habaye nk'umukandida umwe gusa ugaca usanga bikigaba hariho abantu bacavuga ngo ntacyo nirirwa ndaja gukora harya, ariko dusabe abanyamigambwe canke abigenga bazokwitoza babanze bonyene birimbure bigishanye, ariko byose tubikore umutima uri mu nda turi mu bugwaneza. None rero mwese mwaje kuri urubanza intangamarara ni iyi, iyo ni intangamarara n'ahandi mu Giseni uzobandanya muze murabubaza ibibazo ivyo mutumva mubaze kugira ngo tuze tushikire ico kiringo twese tubona ibintu kumwe. None rero nagomba mu kurangiza menyeshe icese yuko inyigisho zijanye n'amatora zitanguye kuri uyu munsi. Imana ibahezagire mwese.